no munsi ko hatabona ba Muzi tawe kwiganyira hakiri kare. None embwa ibaze kuva mu gitondo nta n'umukiriya n'uyu ndaro. Kuva mu gatondo ahubwo mwehoje na. Naro sayisambuswa. None abandi wumva. Uzi baza bakengera ikinga cyo hanje sinzi impamvu. Oya ahubwo waje nikunda abadeye mu. Ego intari. Oya harimo. Oya rege jene ko nabonye nari kora. Ndagusida bakopesha. Yose. Taxi Velo. Oh karibu. Fresh. Aha. Meze neza karibu tugende. Ngoma kugenda ndihuta. Augiye. Oya, wapi? Ngenda nuyu. None? Nibaze gute none? Yarugiye he? Ndanga handi ko ndihuta ndose umukiriya yihuta. Wakora isa impesa. Ufashe rya he? Wewe ntwara hajya ku kazi naho nkora nuhatse. Ara ni ugiye. Nanga. Zara 18 byonyene. Bace gukora. Geza 18 ndakurenza mire. Twende imigihumbi wanyu. Twende ngaha ntavyo kwirika turapfana menshi. Ki wawe nta na kimwe ntugende kibazo. We cika. Shaje namba nahuye n'umwaku. Yasize niho nabonye hari abakiriya. No musi nabuze none ukopesha. Ashi ndarisiga inge ndaye. Byaraha. Yashize hanyene. Aho no musi wogeje no kuza. Nogeje mugabo nayo nogesheje yaguye. We ni muze n'abakopesha ni muze. Oh, beka we. Mupeti ujahe. Magute mana amafaranga. Atani kusani ofisi. Cyakonda gutwara kuri kusamani. Shawo kirashiyemo shawo. Kada mukopesha je wana namba ya mali. Uyo kwenda wacaciye munajeho. None musi naryo rya ahubwo sinzosubira koza ikinga. Ahubwo ubu nangomba mpindure ngo mwenda iparike ngaha mbona bose baguma baronka abakiriya. Ngoma ndayiparike. Wakinga wotumbera aha kuko nuwaje yuri cyane ngaha aye. Wamuto ahubwo sanga ari unkwegera. Nawe ko narakogeje we. Yo. Ushima bwagamiye. Umuntu ahora gwa ikivuguto mu gitondo agira isuguti mama ntabwo. None isuguti no munsi ndacibwamwo. Nora nkasomye. Ahubwo rero systeme isigaye. Ngoba nunguruza abantu ku buntu ndamushikaye ndamutera ikaci. Ndira hoga numwe aza. Ndawe gusa. Yose is good. Meza neza. Twavugana gabaje. Kasongo ye. Amafaranga bisa? Mpare none. Bisa. Mwe mutiramujahe. Cena lingi aho hirya gatoya. Mwe muri yunguruza. Nta mafaranga afise wa. Nta mafaranga? Wapi je? Oya je kwa mungerega nta mafaranga ntoza. Ukorera Imana? Nukuri kw'Imana je ndumukizwa umwe wo kwitsitso. Wowe jako nta na kimwe je naho obwara gukopesha uzoyampa ni waronka udashatse naho ureke nta na kimwe. Jako tugende. Abantu bari bameze nkuko mu gihugu. Iyo. Ntibari bagwiriye pe. Oya ntibaguriye nibakeba abantu abatwebwe. Bobandanya nkuko pe. Habona igihugu cyotera imbere. Urakwigwako. Nanje narinda narushye. Mbe uvuze ufata inzira yihe? Iyi. Niyo nyene nta ngorane ho kitugende. Urigumya? Nta ngorane. Urashitse? Ndashitse kabisa. Okay, rero intana ngoma ngenda kuraba mfungure. Sima amafaranga ngoma nje gufungura. Ndagwikiye arivyo twavuganye wewe. Naje ndakungurije ko njewe. Tena iko ndarengana mbona urampamagaye hanyuma ngo ndaguhiye. Ara uwo mudugo wose tena uje. Yawe gaye. Watari sifere ngo hano. Mevuze nibi. Ingo. None mufuyi biki? Uyu mukobwa umvirize. Kiwasabye kuri parking. Ambwa yuko ataja ku mashuri. Wala ririya rudugo rwose kwa hari yepfo. Jewe ndaruduze nagumiyeko. Mwageze ngano je namungurije jewe nta amafaranga twavuganye amafaranga igihumbi. Ukuntu byagenze baso. Reka ndababwira. Iko narengana. Ubu mukunguza mbona arampamagaye yari hariya kuri parking hariya hepfo. Rero amaze kumpamagara acambira ati ngo ndakungura. Mayina. Ufise lift yagusa. Wowe jina cyenurira cyane. Mangwa umva. Uko ntiwarabonye kandi kinga cy'umutaxi. None. None wewe umuntu aguhamagaye ngo aguhereze. Nta taxi urabona hakorera gusa. nta buntu jewe navuye ruguru. Mugenzi wawe.
jewe ntawe narinzi imbere None? Zamuramenyera. Ngo wasanze yaparitse. jewe numvise ampamagara ati ngo ndakunguruza Usaze kuru. Awe abakobwa bo mwarimenyereye. abakobwa bo ngaha niko bameze Muha amahera ahubwo. nayo ndamuha je kuko ntayo twavugana sawa nawe telefone yitwa telefone kandi ndaguha Abantu murenza mu mahera. amahera igihumbi tena basi ndayibona Mubanzu yazanye mubanzu yazanye tena bandanye urugendo rwanje banza ngo nkure baturi we ndabasi ntidupfugusa ego kweri mwarimenyereye nguma ndamenekera Ko ubu navyagusa biriho. mwanzi nzi ufite umugore n'abana bane batanu batandatu ibi bamubuze ubigiriye jewe hariho uwundi uzobigirira ugasanga Reka kwimenyera. muza muri paratwa twera twatora no gunda Agira cyo kukazimuko. ego kweri mbali nanga ntihaba babishoboye ntihaba babishaka ahubwo mbere ni kuri mana kozi abo tusuba kuri parikingi Ari kukuvuna izurusha. ego kweri Uzuruza kuri gusibihi. wele nabuza yote we Wakuja kwa ukoma baho. kasongo jewe mbere no musinito niriko ndakora Reka kusinagi jeni. yo inde ingagendura habe bashi no musi system ndaza kwikoresha kandi yaza kumpa amahera kwe bashi mugare ho ntwari ikintu kisumba ikintu kizomunda mama yangu rindera reka ndabe ikiza kuba ari kinini ntacyo ntwara oh safi Mete fresh. Bro. Bega sha inzira ijya kuri etage ni he? yo urira tugende urira Je ndiko ndakubaza inzira ijya yose ndakubwiye ngo nurire. None nuriye untwara kuri gusa. Wewe ndangira gusa tuca ngaha naha hanyuma nigiye. wewe nturinde guhangayika by'abantu nk'abamwebwe jembe no ku munsi wa Mungu sinigera nkorera amafaranga urira basinda gushikaniye nta mahera Nakubwiye nta mahera mfise. wowe jako tugende ufise ikibazo nyabaki Biza bro. Ibintu by'uburofa tubihebe. wowe nakubwiye nta kintu wumva sawa sawa uvuye ruguru Je birumvikana mana. twashitse Ewa. Gusa rero. Urakitse neza rero mana. oyayi umviriza jewe sinakuzeye ku buntu nawe ari twavuye ko mu amafaranga Biza bro, tureke ibintu by'uburofa. eh Wewe nakubwiye ndangira inzira ija kuri etage. Twengane mu gisagara. Ibintu by'amahera twavuganye. ngaha nta ukorera ubuntu twe twaje kurunda amafaranga kasongo Iki. jewe nta muntu mpeka Biza man nakubwiye. Burya uwo muri ko muravuga muramuzi. nawe nturi umuntu wewe Uramuzi? Harinda kwaza uwo muri ko muravuga muramuzi. n'umuntu Urakwagise neza. Abatagisifero bubu mwarimenyereye. mbali Abantu nanga bahenda mu matwaye kuri. kasongo mbona we amahera. jewe nta mafaranga nagusa songa libala oye jewe twa kwa Mungu nta mahera dukorera Biza wa muhungu. Aha nagenda gukombe none ubunyene. cyari Nawe amaze kubona umuntu ba cyari kigara Allah